muri rya misi Yezu yabariye abigishwa biwe ati ntimuhe imbwa ivyahezagiwe kandi intabonwa zanyu ntimuziterere imbere y'ingurube ntizihave zizikandagira naho zihindukiye ngo zibashishime. Icyo mushaka rero ko abandi babagirira kibagirire namwe. Iteka n'impanuro nivyo. Nimwinjirire mu muryango waga kuko umuryango wagutse n'inzira y'ikirari bitwara mu kuzimu kandi abisukayo ni benshi cyane. Ariko umuryango upfunganye n'inzira yaga vyegereza ubuzima mugabo ababwubura ni bake. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane ano majambo meranda umukama tuyagiye kuri uno munsi tugarukana cyane cyane ku gisomwa ca mbere dukura mu gitabo ca kabiri c'abami mu kigabane c'19 aho batuyagiye ibijanye n'uyu mwami wa Asiriya yaje gutera igisagara ca Yerusalemu arico gisagara c'umukama cari gihagarariwe na Ezekias. Uyu mwami turashobora kuhazirikana ibintu byinshi. Ubwa mbere turashobora kuraba ingene hari uburyo bubiri bwo gutunganya kujera ubukuru, kujera autorité. Murumva ingene Ezekias na Senakeribe batifata kumwe imbere y'ubukuru bafise ku bihugu byabo. Ariko kandi turashobora kuhazirikana rero ububasha bw'igisabisho c'umukuru mwiza hagati yabo arongoye. Ububasha bw'igisabisho c'umukuru mwiza mubo arongoye, ingene umukuru uretse ko ategeka arimwo na autorité, arimwo ububasha bwiza bw'igisabisho. Yari umuntu ari mwiza gose imbere y'Imana, kizana ubukiriro ku gihugu Imana yamushinze, kigakingira, kikaba nk'uruhome ruzitirira abo yashinzwe. Kandi umukuru wese nico cyambere ategerezwa kwitwararika ko abiwe baba mu mahoro, bumva ko batekaniwe, bumva ko baroraniwe. Atari amahoro gusa agacerere k'ibigwanisho, amahoro mu nsiguro yayo yagutse, amahoro y'uko umuntu yishira kizana agashobora kuvuga yaga mbere ivy'ubuzima bw'igihugu ciwe atiteze ko baca bamwiruka ko bakirirwa baramuzembagiza muri za sentare n'ahandi. Amahoro y'uko nawe atanga amahoro. Ibi tuvuga vya liberté d'expression. Liberté d'expression bivuga yuko umenga no gupfa kuvuga ya muhe, mugabo kavuga ijambo ririmwe ingingo nziza kandi imenya kubaha abandi, imenya gusonera abandi, atari uko umenga umuntu yoba agomba gusa kuguma yanda no guca intege abandi mu bitagenda neza, ariko akerekana agatanga mu rukundo n'akanyamuneza ingene abona ibintu vyogenda neza, mbere akanabikwegamwo abandi, ukabona ingene bihera nogira nti ku muzingi waho ubushobozi bwiwe bugarukira. Erega burya ntivyari bigoye gutora abakuru bacu. Urabira ahakoreraho ukuboko kwiwe kugeza ubukuru ingene hameze neza, ingene haryoshe. Kagira utuyu rero no mushira imbere kuko no muha ubundi bushobozi bwagutse nkamushira hagutse, yogirira neza benshi nk'uko agirira neza aba
nk'uko agirira neza aba bakenyi asanzwe uyu munsi afise. Igisabisho rero c'umuntu w'umukuru mu bandi abarongoye iyo agororotse imbere y'Imana kiragira akamaro rwose. Nk'aho igisagara ca Yeruzalemu urashobora gusanga muri uyu mwanya abanya Yeruzalemu batigeze banamenya ingene abasirikare ba Senakeribu basubiye inyuma. Ntaho umwami yagize inzogira amatangazo ngo acakora igikorana bahamagara ati burya ni jewe nabakingiye. Cyangwa umuntu wese w'umukuru ko agize icyiza gikingira abandi ko acaza gukoranya abandi ati ni mu mpamashi nije nabakingiye, nije ndabakingiye nga oya. Kuko ubugira uti n'ubutumwa bwanje n'umuhamagaro wanje. Nagomba ngaruke mugabo kuri uburyo bubiri bwo kumenya gutwara ubukuru, ububasha Imana ishobora kuduha mu bandi ku bandi. Mwumvise ingene Senakeribu yaronse ububasha bwinshi ngo akaza arigarurira igihugu ciwe Asiriya, kikaza kirigarurira ibindi bihugu bitari bike byari bigikikuje, kikaza kirabizana kikavyigarurira kavyikebera bikegukira Asiriya. Mbere ngaha Ezekias wewe koko arafise n'imvo zo gushobora kugira ubwoba, kuko n'ubwami buvukana n'ubu bwa Yeruzalemu, ubwami bwa Samariya ni cagihe Isirayeli maze gucikamwo kubiri. Ubwami bwa Samariya Senakeribu yaramaze kubugira ubunywenywe bwose, niwe asa nk'usigaye gatonya muri uyo mwanya. Murumva yuko Senakeribu atumye kati wewe wibaza ko usumba ubundi bwami bukomakomeye bwose nigaruriye. Murumva ko Ezekias yumvise ikintu nk'icyo yategerezwa kuba muyabira. Igihe kirundi kiragoye sinzugeze uvuga ngo muyabira, oya muyabira. Yategerezwa kuba muyabira kuko vyukuri byaraboneka yuko atacashoboye imbere ya Senakeribu, imbere ingabo za Senakeribu. Senakeribu n'amanyama menshi mwumvise ingene atuma ko Ezekias mbere akamwandikira asa n'ukengera Imana yiwe. Tugire Kristo. Kandi ico gihe niko babibona. Aha mu bisanzwe mu gukingira igisagara ca Yeruzalemu, Imana irashatse no kubwira abanya Asiriya bapagani yuko ari Imana iganje, nkuko twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Imana iri hejuru y'aba kerubini, bagomba kuvuga ububasha bwayo. Kuko ico gihe ukungene mu gipagani biyumvira, ikabera abanyisirayeli bataragira aha mugabo urumva ko Ezekias yaza yamaze gutera iyindi ntambwe yo gutahura yuko ivyo bigirwamana bisengwa n'abapagani atari Imana z'ukuri, ari ibintu abantu bagerageza kwibumbira kugira ngo bihoroshe icipfuzo c'Imana muri bo. Babona yuko umenga rero ubwami bugwanije ubundi bukabutsinda, byaca byitwa yuko Imana ikimungu c'ico gihugu gitsinze kirafise ububasha burengeye ubw'ikimungu c'igihugu gitsinzwe. Iyo rero Senakeribu atera Yeruzalemu akayifatira akayisanzaza yose, byitwa yuko umenga ibimungu vyiwe vyo mu gipagani bisumvye ububasha Imana. Imana yawe yari ihagarariye igihugu cayo, yari ihagarariye igisagara cayo Yeruzalemu. Mu birikoro birashikira rero Ezekias n'ico gisagara ca Yeruzalemu harimwo ibintu bibiri bikomeye. Harimwo gutabagwa kw'igisagara na Ezekias, hakabamwo n'inahazwa ry'Imana. Tugire Kristo. Burya mu bintu bishobora kutugerageza
tukabona mbere umenga biranatugwanya, nitwigere tuvyibagira. Niko harimwo ubukiro bwacu, ariko kandi ubukiro bwacu ni ninahazwa ry'Imana. Nico gituma natwe igihe hageze igihe ukumva umenga hari ibintu bigusatiriye, umenga bigomba mbere no kugusanzaza, urama wibuka yuko harimwo ninahazwa ry'Imana, wewe ukacuza imbere y'Umukama, ukaninahaza Imana uti Mukama, ibi bintu nubwo vyikaza gute, kandi birakaze nivyo kuko ndabibona ingene vyakoze nabi mu bandi. Nkuko na Ezekiya avugisha ukuri agira ati koko nivyo Senakeribe yarasanzaje ubwami bwinshi. Mu gisabisho ciwe ari realist, so umuntu umenga aje hariya mu kirere ntabona ingene ibintu bimeze. Igisabisho cy'ukuri kibanza kudukanuza neza, tukabona ingene ibintu bimeze, tukabona les vraies menaces z'ubuzima bwacu, ibintu bihakwa kumerera na ubuzima bwacu, tukabona kandi les vraies opportunités, ibintu vyiza natwe dushobora gukorera ko bigaheza bigatambutsa ubuzima bwacu. Burya umuntu asenga ni wabona neza. Ugusenga suko bigihwiji, suko umuntu areremba hariya mu kirere nko kumenga ntagira amaguru hasi. Burya umuntu asenga afatanya ijuru n'isi, umutima n'umutwe biba hari imbere mu ijuru, ariko amaguru bakabahagaze hano ku isi, ari hagati y'ijuru n'isi. Muribuka ngo Yakobo arota mu ndoto ngo akabona ingazi ifatanya ijuru n'isi, ngo bamarayika baduga bamanuka, baduga bamanuka. Umuntu asenga burya atuma habaho communication hagati y'ijuru n'isi. Nk'ubu turiko turatuma isi igendegwa n'Imana. Kuba murazi ikintu muteramiye mu isi, nibaza yuko gusa nisonzesheje two kujya twa 6:30. Hari abantu muri ko muragaburira ibyiza by'Imana mutabizi. Hari hano muri ko muratuma Imana imanuka hano mu isi ikaduga mu ijuru. Mugabo kubera kuyamwo kenshi hari igihe usanga umenga twavyibagiye. N'ubutumwa bwiza cyane gusenga mbere ugasengera abandi, ni gikorwa gikomeye cyane imbere y'Imana igihe kigizwe mu rukundo koko. Senakeribe rero mukabona yuko ubukuru bwiwe bwamwujuje amanyama. Tugire Kristo. Hari abantu bukuru butuma duhimba ntacyo yimena, tugasigara tugomba kwigereranya nk'Imana, tukabona umenga dufise inguvu mbere twahakwa no gusengwa nk'Imana, tugatera ubwo uwo dushatse, tugaha uwo dushatse, tukima uwo dushatse, tugakengera abantu, tukabona umenga twebwe twarahise, byararangiye, twarashitse. Subukuru bw'abo mu ntwaro gusa, ushobora kuba ubukuru bw'urongoye abandi mu bihebeye Imana, ubukuru bw'urongoye abandi mu mugwi, mu muhari, muri kohare, muri Radio Maria. Nageze kuba ndabona amusamirizi, kandi abantu bose byagendeye gutyo barasanzaye. Hari ijambo ry'Imana icara neza mu ryumvirize, n'abakuru ariko bararyumviriza baryumvirize neza, riraryoshe cyane naho rihambaye. Rivuga riti ngo ubwishime bwose butegura uguhananuka. L'orgueil prépare la chute. Utanguye kubona umuntu yishira hejuru kagendera hasi kubura hejuru, kubera kanu kubukuru akantimani mufyondeye gato nyiti gace ko nawe, agaca yigira ibiro biteze, agaca agomba kuzura hose, agaca agomba kwicara kuri bose. Uyu menyuti umuhero wiwe uratanguye, natigarura n'ingoga kandi aheza nabi. Igihe rero cyose uzobona umukama guha ubukuru akaguha success, ibintu bigakunda mbere n'abandi bakabihimbarirwa, saba gose guca bugufi, zirikana gose guca bugufi, bizogukingira. Kuko ushobora gusanga uriya wakengeri usize hariya hasi, mu nyuma usubiye kumusangayo. Ndabona abakuru muri iki gihugu bigeze kuba ariko baratora amategeko yo guponda abandi, bitwa yuko babagwanya, mu nyuma basanga birahindukiye,
bagaruka kubatwaza baca bapondesha y'amategeko nyene bo nyene bigeze kubatorera. Baca bagira ati nibihinduke n'ingoga ngo nibihinduke, simwe mwabitoye. Oya, ugaheza ukagira uti aka kanya Imana impaye guca ngaha ntibihave binyibagiza uwondi. Icyo negerezwa gukora umuhamagara Imana yampaye. Senakeribu kubera yuko yari yuzuye, yari yaborejwe n'intsinzi yagiye araronka ku bindi bihugu, byaramuhumye amaso, kandi ahasubiye inyuma agasubira inyuma maramara. Koko vy'ukuri intango n'umuhero w'intwaro yiwe byari bitanguye. Tugire Kristo. Ako kandi n'akandi kantu keza, bugiye musenga, Ezekias yarabaye intango nziza y'umuhero w'intwaro mbi yari iremereye izingazinga ubundi buhugu. Iyo uhagaze imbere y'Imana neza mukuri, ukarondera ingingo y'Imana, ugasenga neza urondera Imana vy'ukuri, hari ibintu vyinshi uhagarika, hari ibintu vyinshi ugira uti usanga ubugisabisho cawe n'ubuzima bwawe bigira biti garukiriza ngaho ahantu urengana. Kandi atari ukumenga ufise bukuru buhanitse, hari ibintu vyinshi muhagarika vy'ububasha bubi nk'ubu biriko biratsindwa, kuko uyu mwanya wemeye guhe biriya sahani y'umuceri n'ibiharage, muracaronka akanyama mushirako kuba kikaronka, mugabo kaza ngaha kujya kuri isahani y'Imana. Hariho ibintu byinshi uri kurahagarika bitanguye umuhero wavyo, mbere vyagomba kugira nabi rwose no kuzingazinga ubuzima bw'abantu. Ezekias kuko ari umuntu azi kujera neza ubukuru bwiwe, akagenda imbere y'Imana akazingurira iryo kete, akihweza Imana, ntaguma araba ubukomezi bwa Senakeribu byari kumutera ubwoba. Hari abantu usanga umenga turatangarira shetani n'abapfumu mu bushobozi bafise batugira ko gusumba gutangarira Imana, tukaguma dupokomwa, tukaguma tujugujugumira, tukibagira Imana dusenga yariyo. Ugapfa gusenga ugira uti nta kundi no kuvomera zose, nta wuzuru zo kwamakane. Waheza gusenga ngaha ugasanga ku mugoroba hariya mu Buyenzi canke kwijabe hariyo umupfumo muca muja kuyaga, cyangwa ukazindurayo. Hari abantu b'abakuru mu ntwaro bameze gutyo. Kirati no gufatanya vyose. Oya, waremeye gushira Imana imbere, kwegukira umukama, itura umukama. Ezekias yari gushobora guhamagara umupfumu, mugaba giye kuzingurura vy'ukuri imbere y'Imana. Iryo kete ry'igitutsi Senakeribu yamwandikiye akandikira Imana. Nico gituma kandi tugire Kristo, abantu muhora mwubahuka mukurira abantu bari imbere y'Imana, muze muritonda. Senakeribu yaraje yuko ariko atera ubwoba Ezekias, muga ntamenye yuko avyuye intambara n'Imana mushobora vyose. Ukifatira umusaseredoti ukurira, ukandagaza, ukavuga yushatse, ugafata umukristo umugenzi wawe ukabeshera ibinabiriya, uritega ibizokurikira. Ugafata ukurongoye n'aba bose bo muntwa, ugasanga turiko turasuka ko ugondo, ntuzi icyari imbere y'Imana. Itonde, gumya ururimi rwawe, gumya umunwa wawe, gumiza umutima wawe imbere y'Imana. Nawe ushobora gusanga umenga ni babantu bo muri salo mwicarana kuri comptoire, oya gira uti jewe ndadicura imigwanje ruvuga, kuko nzi aho umutima wanje imbere y'uhagaze imbere y'Imana. Numvise Senakeribu Ezekias ntahatukagura Senakeribu, ntahasibanganya Senakeribu, ika aravuga gusa mukuri ivyo Senakeribu yavuze, akisengera Imana. Namanda bitangayira muri Yezu muramubona ku musaraba, hari ikisuma kimwubahuka
murakibona kikamukekeza. Ariko uri hajya uri Imana ushobora, wari gucugira ute? Naye guca mbanza nkikura ku musaraba nkabanza nkamuhinshi zikwiye zimwe za recto verso, wamuhimbiriwe mbere akareka kigaza kugorogwa na kijya gisuma kigenzi cacu. Nta nisonogira, twe tuzizikira ukuri, uyazize ubusa. N'imiburi binari gufuma mpindukira nka gitera igitsure, mugabo Yesu nta gitera igitsure. Agahindukira mbere akirabira kijya kindi cyiza, akagihezagira akakibwira ati wewe vy'ukuri urabana nanje uyu munsi ni paradiso. Nigihe ibintu bigoranye nko kuko iwacu, reka kuvumagura no gutuka bakuru cana kabuji ahuri, reka kugwiza umwijima. Inguhe iryo kete y'iki gihugu cacu ukarizingurura neza imbere y'Imana, ukareka umwe wese ingene ahagaze imbere y'Imana, wowe ukaraba Imana, uzosanga uzibiye vyinshi, uzosanga ukingiye benshi, uzosanga wikingiye. Hageze umukama akagira ati ko waninahaje, ubu nanje ngira nkuninahaze mbere n'abandi batangare. Amen.